Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi, muvukanyi, mukunzi ibiganiro wamushikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Munywanyi uteze yompi ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Pastori Michel Ntamubano nama ndakigutegurira nkongera nkagigushikiriza. Ndakuramukije amahoro y'Imana. Mukuguha ikaze mu kiganiro cawe. Ndakwifurije guhezegeranwa nanje. Mu kiganiro giheruka twarasangiye amajambo avuga kuri mpwemu yera. Ndakwibutse ko twize ku kuntu uwo mpwemu yatanzwe n'ibimenyetso byagaragaje ko abigishwa ba Yesu bari bamwakiriye. Twarabonye kandi ibikorwa mpwemu yera yakoze muri ico gihe c'intumwa. Yakoze ibimenyetso bishingira intahe ijambo Yesu yavuze. Yakoze ibitangaza byo kuvuga indimi zitari zizwi. Yakanguriye intumwa n'abandi bizera kuvuga ubutumwa bwiza hose. Yashize umuhamagaro w'Imana mu mitima y'abizera mu mabanga atandukanye mu gikorwa c'Imana. Arongora abantu mu gufata ingingo mu biberekeye, akorera mu bizera bakavuga indimi zitari zizwi kandi bakavugishwa. Twarabonye n'ibindi bintu mpwemu yera yakoreye mu bizera b'ico gihe. Yabahaye indemesho, ubuyobozi n'ubufasha hakiri kare biva ku Mana na Yesu Kristo ataguca ku ruhande. Yahagurukije intumwa n'abahanuzi mu nkomezi ngo bavuga amajambo y'Imana kugira ngo ishengero rya mbere rimenye ubugombe bw'Imana. Yaremeje amajambo yavuzwe biciye mu bimenyetso, ibitangaza n'ibikomeye by'uburyo bwinshi. Mugenzi, uno musi naho turabandanya kugerageza gutahura neza mpwemu yera uwo ari we, tubone n'ibikorwa akorera mu bizera ba kino gihe. Igihe yarahejeje kubatizwa, Yesu yararonse mpwemu yera. Yohana yashinze intaha ati, nabonye mpwemu amanuka ava mu ijuru asa n'inuma, aguma kuri we. Rero mu buryo bumwe mpwemu kuri yari asanzwe ari kumwe n'abigishwa. Ariko rero inyuma yo kugenda kwa Yesu mu ijuru, abigishwa baramenye mpwemu yera neza cyane kuko yaba muri bo, nkuko tubisoma mu kete intumwa Paulo yandikiye abaroma ice 18 ku murongo w'9 gushika ku murongo wa 11, aho avuga ngo ariko mweho ntimurongorwa na kamere k'icaha, murongorwa na mpwemu, nimba mpwemu w'Imana aba muri mwebwe. Kandi umuntu wese adafise mpwemu wa Kristo si uwa Kristo. Ariko nimba Kristo aba muri mwebwe, naho imibiri yanyu izopfa kubera icaha, mwebwe mpwemu ni wabaho ubugingo kuko mwemewe n'Imana nk'abagororotsi. Paulo kandi arashishikara mu kete yandikiye Abanyefeso igice ca mbere ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 14, aravuga ngo kandi namwe abanyamahanga mwarumvise ubutumwa bw'ukuri bwatumye Imana ibakiza, hanyuma mumaze kwizera Kristo yabashize ko ikimenyetso cerekana ko muri abiwe mu kubaha mpwemu yera uwo yari yarasezeranye kuva kera. Uwo mpwemu ni ngwate y'Imana yemeza ko tuzohabwa umugabane twasezeraniwe kandi ko yatuguze ngo tuba abantu bayo. Ibyo yabikoze kugira ngo tuyishime kandi tuyicubahiro. Mugenzi unyumviriza, imbere yuko abigishwa batangura ubusuku bwabo canke batangura gukora igikorwa bari bahawe, Yesu yabategetse kuguma i Yerusalemu kugira ngo baronke mpwemu yera yasezeranywe. Mpwemu yera amaze kubaza ko bari baronse ibikenewe byose kugira ngo bamenyeshe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ayo majambo tuyasanga mu byakozwe n'intumwa igice ca mbere kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5. Ngaha nyene ku murongo w'8 haravuga ngo ariko mwebwe muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, maze muzonshingira intahe Yerusalemu, Yudaya ni Samariya hose no gushika ku mpera z'isi. Imana ihabwe icubahiro cane. Ubu naho turabe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice c'14 umurongo wa 16 n'uwa 17. Turabe ico dushobora kuhigira. Muri ano majambo Yesu yarahumurije abigishwa biwe imbere yuko agenda mu kubasezanira mpwemu yera. Yavuze kuri uwo mpwemu amwita uwundi mwitsa canke uwundi muvugizi, bisigura kandi uwundi mufasha azogumana n'abizera ibihe bidahera, akora nk'umurongozi wo mu mutima n'isoko ry'ukuri guhoraho abisi badashobora gutahura. Umuntu yihweje neza
uku gusezera kwa Yesu twogutahuramwo insiguro nyinshi, ariko reka dusangire zimwe zimwe nashoboye kwegeranya. Uwundi mwitsa canke uwundi muvugizi. Iri ni ijambo Yesu yakoresheje risobanura uwahamagawe kugira ngo afashe. Mu kwita mpwemu uwundi muvugizi, Yesu yariko yerekana ko mpwemu azoba afise kamere nk'iyiwe, maze abandanye igikorwa ciwe canke ubusuku bwiwe kandi abe mu bantu biwe. Muri ayo majambo nyene twasomye, yavuze kandi ngo abe kumwe namwe ibihe byose, mu buryo butandukanye no kubaho kwa Yesu k'umubiri, kuko dusanzwe tuzi ko Yesu yaba ahantu hamwe kandi ntiyahaguma ibihe byose, yahamara igihe gito hama akaguma agendagenda. Mpwemu yera we asezeranya kuba mu bizera ibihe byose, agatuma umuntu ashobora kwama aronka ihumure n'ubuntu biva ku Mana. Irindi jambo ryasezeranywe ni rivuga ngo mpwemu w'ukuri. Mpwemu niwe agaragaza ukuri kw'Imana. Mpwemu ayobora abizera mu kuri kose kandi ashingira intahe Yesu, akamurikira ukuri kw'impwemu uko abisi batizera badashobora kuronka canke ngo bagutahure, nkuko tubibona mu butumwa bwa Yohana igice c'14 ku murongo w'17. Yesu abwira abigishwa ngo mpwemu abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Ibyo byari ikimenyetso cyo guhinduka mu mateka y'agakiza. Mu gihe mpwemu yakora ku bantu no mu bantu bo mu isezerano rya kera, isezerano rishasha ryo risezerana mpwemu yera nk'uw'imbere aba mu muntu. Mugenzi uri kuranyumviriza, dusome mu butumwa bwiza bwa Yohana nyene igice c'14 ku murongo wa 26. Muri aya majambo nshaka ko dufashanya gutahura ico Yesu yaragombye kuvuga muri aya majambo yavuze ngo uwo Data azorungika mu izina ryanje. Byavuga ko se uhoraho azobwira mpwemu yera ati genda mu izina rya Yesu, kandi niko byagenze. Mpwemu yera yararungitswe mu izina rya Yesu. Mpwemu yera nta zina ryiwe yisangije afise. Tuvuze mpwemu yera bisigura ubumuntu bwiwe, sa personne, na kamere yiwe. Rero mpwemu yera yishura ku izina rya Yesu. Bisigura iki? Bisigura ko igihe turiko turasenga canke igihe turiko turiyigisha tugahamagara canke tukatura izina rya Yesu, mpwemu yera aca atangura gukora igikorwa. Mpwemu yera ntaboneka nk'uwambaye umubiri, ari mu kibanza ca Yesu ariko atabonwa n'amaso y'umubiri. Yamara niwe yambitse Yesu ubushobozi. Iyo dusomye mu Vyakozwe n'Intumwa igice c'10 ku murongo wa 38, naho twera ku murongo wa 37, haravuga ngo iryo jambo mwebwe murarizi ryamamaye Yudaya hose, ritanguriye Galilaya inyuma y'umubatizo uwo Yohana yigishije, rivuga ibya Yesu Umunyanazareti, ingene Imana yamusutse ko mpwemu yera n'ubushobozi, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo bose Satani atwaza amanyama, kuko Imana yari kumwe nawe. Nyumviriza neza nshuti yanje, aya majambo meza cane. Avuze ngo Imana yasutse kuri Yesu mpwemu yera, kandi uwo mpwemu yera yasutswe kuri Yesu niwe yamushoboje kugenda agirira abantu neza, akabakiza, ngo agakiza abo Satani atwaza amanyama, ni kuvuga ngo akababohora, deliverance, kuko Imana ngo yari kuri we. Yesu rero iyo abwira abigishwa ngo mpwemu umwitsa uwo Data azorungika, muramaze kumumenya kuko abana namwe, ngo kandi igihe kizogera azoba muri mwebwe. Abavuga ibyazi kuko nawe yabanje kuba kuri we kandi aba muri we igihe yari mu isi, kugira ngo ashobozwe gukora ibikorwa byari byaramuzanye. Mugenzi, turi mu isi, mpwemu yerabwizwa kubanza kuba muri twebwe, hanyuma tukavugishwa nawe canke tugakoreshwa nawe ari kuri twebwe, kugira ngo dukore igikorwa ciza cose Imana yatugeneye gukora. Niyo mpamvu rero atawushobora kuronka mpwemu yera atabanje kwakira Yesu ngo abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Mpwemu yera niwe adukomeza nk'uko yakomeje Yesu,
nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 22 ku murongo wa 43. Ano majambo nayo nyene aravuga ngo umumarayika aramwiyereka avuye mu ijuru amutera intege. Uyu mumarayika rero yari avuye mu ijuru ngo yiyeretse Yesu amutera intege, amwambika inkomezi igihe yariko arasenga mu bihe byari bikomeye cyane, hasigaye umwanya mutoyi ngo abambwe. Mpwemu Yera yarasengeye Abanyefeso. Usomye mu kete Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca 3 ku murongo wa 16, adusabira kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima ngo tubihawe na Mpwemu w'Imana. Mpwemu Yera yazuye Yesu mu bapfuye, niyaba ari muri twebwe iyamuzuye izozura n'imibiri yacu ipfa ku bwa Mpwemu Yera aba muri twebwe. Mugenzi, ngaye majambo akomeye nari ngombye ko twongera gusangira, yerekana neza inyungu dukura muri Mpwemu Yera igihe aba muri twebwe. Rero kuba dufise Mpwemu Yera aba muri twebwe akagendera kuri twebwe kandi akabana natwe, ntituba tukigenda turi abanyantege nke, tugenda dufise ubushobozi kandi dufise inkomezi, tugakorera Imana atabwoba, kuko tugendera mu ntsinzi Yesu yaduhaye igihe yabambwa ku musaraba, agapfa agahambwa, akazuka ku munsi ugira gatatu. Umwami wacu Yesu yabandanije abigishwa biwe uwo muhango ukomeye kandi w'icubahiro biciye mu majambo yiwe aremesha yababwiye. Ibyo bisigura ko igihe cyose azoba kiri mu ijuru, ko batazokwigera bakena ubuntu bushasha, ihumure, ubwenge hamwe n'inkomezi, ibyo bahawe biciye mu kuba muri Mpwemu Yera. Ntibazokwigera babura uwubahoza. Iryo sezerano ry'umuhezagiro ntiryari ry'ukuri kuri bo gusa, ariko kandi ryari ry'ukuri kuri uwo wese yizera Yesu Kristo mu gihe kizokurikira, kuva ico gihe kugeza n'ubu. Menya neza ko Mpwemu Yera atazigera ava ku muntu wese ari muri Yesu Kristo. Twaradomwe ku ikimenyetso canke ikidodo, canke ushobora kukita ikimangu. Ico naco ni Mpwemu Yera aba muri twebwe gushika Yesu agarutse. Mugenzi, naho biruko, ikibabaje nuko Bibiliya ivuga ko dushobora kubabaza Mpwemu aba muri twebwe canke tukamuzimya biciye mu guhitamo gukora ivy'Imana yanka. Pawulo abivuga neza mu kete yandikiye Abanyefeso igice ca 4 ku murongo wa 30, ahagira ngo kandi ntimukababaze Mpwemu Yera w'Imana, uwo mwahawe nk'ikidodo cemeza ko murabiwe ku bwa wa Musa w'umuzocungurirwa. Mugenzi wanje unyumviriza, none uzogeza ryari kubabaza Mpwemu Yera? Musambanyi, musuma, wamwicanyi, wewe ugendanisha ari n'inzigo, uzogeza ryari kubabaza Mpwemu Yera? Uzogeza ryari? Yesu yaneshe, tunezerwe duhimbagwe, Yesu yatsinze kera. Benedata turafise intsinzi, iyo ntsinzi mwumva ni Yesu yaneshe, tunezerwe duhimbagwe, Yesu yatsinze kera. Haleluya, haleluya, tunezerwe, Yesu yatsinze kera. Iyo ntsinzi mwumva ni Yesu yaneshe, yaratsinze kera kandi azohora atsinda. Haleluya, haleluya, tunezerwe, Yesu yatsinze kera. Iyo ntsinzi mwumva ni Yesu yaneshe, yaratsinze kera kandi azohora atsinda. Ariko naho biruko, isezerano riguma ryarindi ko Mpwemu Yera atazotuvamwo, aguma yihangana kandi avugana n'imitima yacu kugeza umuntu agondojwe agafata ingingo yo kwihana. Ariko n'ubundi kibazo kigumaho, uzondigana nawe kugeza ryari? Icari ciza nuko wogaruka ugasubira mu gakiza,
subira mu bikorwa vy'Imana. Erega iki cari igihe co kugodoka. None uremeye ucirwe wa mugani bavuga ngo ingero y'umwana ipfa mu magodoka. Nkema aracakwihanganiye. Garuka ureke kugumunigana nawe kuko imbere yawe ni habi. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice 14 ku murongo wa 26 Yesu arabandanya babwira ati, ari kumwitsa ari we mpwemu yera, uwo data azorungika mu izina ryanje, azobigisha byose, yongera abibutsa ibyo nababwiye byose. Igihe Imana yategura igikorwa gikomeye kandi c'iteka cyo gukiza umuntu yaguye no gukiza abanyabyaha kugira ngo ubuntu bwiwe bushimagizwe, yashizeho mu bwenge bwayo butagira uko bungana uburyo bubiri buhambaye bwo kubikora. Uburyo bwa mbere kwari ugutanga umwana wayo w'ikinege ku bwabo, kandi yarabikoze. Uburyo bwa kabiri kwari ugutanga mpwemu yera kubizeye umwana w'Imana. Ibyo nabyo twabonye ngo yabikoze. Abigishwa n'abizera ba mbere barahawe mpwemu yera, kandi kuva ico gihe gushika no munsi mpwemu yera yaratanzwe, kandi abantu baracamwakira umwe wese mu gihe ciwe. Mugenzi, iyo ngabire yavuye ku Mana ariyo mpwemu yera izibira igihengere canke ikirere kinini cahora kiri hagati y'Imana n'abantu bayo. Nshuti yanje, aho ibintu biryoheye rero naha nuko igihe Yesu yavuga ngo data azobaha uwundi mwitsa, yavuga uwusa nawe kandi agakora nkawe. Mu gihe akiri mu ijuru iburyo bwa se, akatubera umuherezi aguma dusengera, abizera barahawe ingabire ziva ku Mana biciye muri uwo mpwemu yera nyene. Uwo mpwemu yera rero aba kuri twebwe igihe turiko dukorera Imana, maze akaturongora kandi akadukomeza ngo tubandanye tumera nka Yesu, atari biboneka hanze ku mubiri gusa, ariko n'imbere mu mutima naho. Ukubaho kw'Imana rero mw'isi ni mu buryo bwa mpwemu aba mu mitima yacu abizera twese. Niho bivugwa ko turi inzabya zibumba zitwaye amabanga canke ubutunzi buhambaye. Intumwa Pawulo arabivuga akoresheje aya majambo meza cane mu kete rya kabiri yandikiye Abikorinto ice ca 4, urasoma uhere ku murongo w'7 kugera ku murongo w'10, ahavuga ngo ariko twebwe ubwacu tumeze nk'udukono tumeneka turi mu ubwo butunzi buhebuje. Nico cerekana ko ubushobozi buhambaye bukorera muri twebwe buva ku Mana, atari kuri twebwe. Dushikirwa n'ingorane z'ubwoko bwose, ariko turi bazima. Turakehanirwa ariko ntiducika intege. Turahamwa ariko ntituva ku Mana. Dukubitwa hasi ariko ntidupfa. Mu mibabaro yacu, imibiri yacu isangira urupfu na Yesu kugira ngo ubuzima bwiwe bubonekere mu mibiri yacu. Mugenzi, uri kuranyumviriza, Pawulo aduhaye akarorero keza ako twokurikiza ngo dushikirwa n'ingorane z'ubwoko bwose. Nawe izi ngorane ndazi ko zihaze gushikira, naho kumbure zitogereranywa cyangwa uzingane n'izashikiye Pawulo. Ngo turahenagurwa ariko ntiducika intege. Suzuma urabe ko uhagaze mu nkomezi. Birashoboka ko nawe waciye mu bihuhusi bivanye naho uri kurakorera cyane n'ibyo uri kurakora, ariko uracahagaze nka Pawulo, ntawe woba waracitse intege mbere ukavuga ngo numva no bivamwo. Arabana yakavuga ngo turahamwa ariko ntituva ku Mana. Icompu kamera nka Pawulo. Birashoboka ko uwo buri kuraca mu bintu wita ko ari ihamwa, ariko kandi ikibazo kikumimereye yawe kivuga ngo mbega uracahagaze neza mu Mana canke warabivuyemwo, warasubiye inyuma, wisubiriye mu byo wahozemo kera. Oya, ntibikabe, ntugasubire inyuma. Inyuma ni habi. Bibiliya ivuga neza ikibanza c'inyuma ngo n'icimbwa, abarozi, ngo n'abakunda kubesha hanyuma bakabikora. Hari ikindi kintu kiryosha ahantu nshaka kuyumvirako ngo mu mibabaro yacu, imibiri yacu isangira urupfu na Yesu kugira ngo ubuzima bwiwe bubonekere mu mibiri yacu. Mbega ukuntu kuri mu buzima bwawe, umubiri wawe warasangiye urupfu na Yesu. Mbega Yesu vy'ukuri aragaragara mu mubiri wawe? Byoba ari vyo nimba wihangana, ukihanganira ibikugerageza by'uburyo butandukanye. Byoba ari vy'ukuri nimba ufise ukwihangana
ntuganzwe n'umubiri wawe ngo ukore ibyo ugutegeka gukora. Coba ari igishinga ntaye ciza, kandi urahiriwe nimba uhagaze nk'uko Pawulo yarari uko abivuga, kandi urahiriwe nimba uri kuragwana izo ntambara ariko ukaba utaboneka ko umugayo. Abizera rero wa kino gihe turakwiriye gukenguruka kuko Mpwemu Yera w'ukuri ari kumwe natwe, ari kuri twebwe kandi ari muri twebwe. Kuko atabuyobozi bwiwe n'umuco wiwe ntitwoshobora gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Ariko ikibabaje uno munsi abantu benshi bagenda badafise Mpwemu Yera. Hari n'abandi bavuga ko bafise Mpwemu Yera, ariko waraba ingene bagenda uko babayeho ukabona by'ukuri ko ari ibinyoma, ko ata Mpwemu Yera ari muri bo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mugendeshwe na Mpwemu Yera, niho mutazoshitsa iby'akameremere k'imibiri yanyu kiyipfuza. Kandi Bibiliya kabandanye kambwira ngo ikibyabo na mpwemu naco ni mpwemu, ikibyabo n'umubiri naco n'umubiri. Yemwe bakundwa b'Imana mukiri hano muri isi, twazigamwe kubw'umugambi uhora Imana dufitiye, kugira ibikorwa vyiwe bigaragarire muri twe, kugira ibikorwa vyiwe bigaragarire muri twe. Yemwe bakundwa b'Imana mukiri hano muri isi, twazigamwe kubw'umugambi uhora Imana dufitiye, kugira ibikorwa vyiwe bigaragarire muri twe, kugira ibikorwa vyiwe bigaragarire muri twe. Uriho ushitse umugambi w'Imana, ingeso zawe ushitse umugambi w'Imana, bikorwa ushitse umugambi w'Imana, uriho ushitse umugambi w'Imana, ingeso zawe ushitse umugambi no w'Imana, mu bikorwa ushitse umugambi w'Imana. Niwemera kuganzwa na Mpwemu Yera akakurongora, nawe uzobaye umunyempwemu, uzogendeshwa na mpwemu, ukora ibihimbara Imana, kandi Imana izohimbarwa nuko kwita umukozi wayo ayishika ku mutima. Woba uri uwo canke uri uwundi, woba utsindwa akanya naka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twuzure Mpwemu Yera, ntitukamubabaze cengo tumushavuze, kandi ntitukamuzimye. Abo ni abantu bamwakiriye. Nawe utaramwakira ubayeho gute? Ubayeho uruwande? Mpwemu Yera twabonye ngo niwe yemeza ko turi abana b'Imana. Nahawe kugira ico wobwiye Imana, ariko wovuga no muri aya majambo makeya gusa uti Mana Data uri mw'ijuru, ndagushimira ijambo numvise. Ndatsindwa kuko nabayeho mu buzima bw'icaha, ndumuzimire ndi kure yawe. Kuko ntizeye Yesu Kristo, Mpwemu Yera ntiyigeze aja muri jewe. Uyu mwanya mfashe ingingo yo kumwakira, kandi ndihanye ibyaha vyanje. Numparire kandi nyuzuze Mpwemu Yera. Nawe wamubabaje ubwira Imana ati mbabarira Uhoraho, kuko naganjijwe n'umubiri nkabaho Mpwemu Yera adafise ikibanza muri jewe, kandi atakimboneka ko nk'ikimenyetso c'uko Mpwemu Yera muri jewe, nk'ikimenyetso c'uko nakiriye umwana w'Imana. None rero umbabarire kandi usubire unkomorere Mpwemu Yera abe muri jewe, ampa inkomezi zo gukora ibishimwa imbere yawe, name ndongorwa nawe mu bikorwa byose no mu buzima bwose. Amen. Reka nanje ngusengere. Mana Data wera uri mw'ijuru, mu izina rya Yesu ndaguhaye icubahiro kuko wampaye ico mvugana n'uyu yanyumvirije. Uyu watumiye ndagushimiye ko hari ico yungutse, kandi wabonye ibyo yatuye. Mugwize ko imbabazi umukorera ibikwiye nk'uko umutima wiwe ubigomba.
yifuza gusubira mu muryango w'abejejwe, w'abakijijwe, kugira ngo abeho ubuzima buguhimbaye. Nawe ntumwirengagize, ariko umugirire neza. Umwuzuze mpwemu yera, kandi umushoboze kurongorwa nawe, avyemere, maze biguheshe icubahiro kumukoresha nk'uwawe. Ube hafi uyu ari mu kigeragezo icyo ari cyo cyose, caba ic'indwara, ic'ubukene, amageragezwa yariyo yose, canke ibihuhusi y'ibyo byose mu muhamagaro. Nsenze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Wakoze mugenzi ku mwanya wampaye, ukantega amatwi. Kaze kuco wonyagira nk'igishinga ntahe. Naho ubutaha Yesu aduhana umugisha. Shalom. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungike ubutumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.